Ukraine abakuru b'ibihugu vya Buraya barumvikanye ku guhagarika kugura ibitoro biva mu Burusiya inyuma yo kumvikana n'igihugu ca Hongiriya kiri ku Buraya cyari cyasavye kubangira ku bindi bihano bishasha uwo muryango wari wateguye gufatira Uburusiya. Igihugu ca Hongiriya cavuga ko kitaritegura bihagije ku buryo cyo kwiba ko nticongere gukura igitoro mu Burusiya. Umukuru w'urwego nyobozi bw'ubumwe bwa Buraya Ursula von der Leyen yavuze ko bumvikanye ibihugu vya Buraya ko bizoba byahagaritse kugura ibitoro mu Burusiya ku bice bingana 90% gushika mu mpera z'uyu mwaka. Ni mu gihe inteko z'Uburusiya nazo zirushiriza kwigarurira ibice bitari bike mu ntara ya Donbass mu buseruko bw'igihugu ca Ukraine. Hani Washington muri Amerika, Perezida Joe Biden nawe yavuze ko atariko ararungika muri Ukraine ibisasu vya rokete bishobora guterwa gushika ku butaka bw'Uburusiya. Ukraine yasavye Amerika ubwo bwoko bw'ibirwanisho kugira barabe ko botururuza ibitero vy'Uburusiya. Ukraine iheruka kuronswa kandi na Amerika imfashanyo ya gisirikare ingana n'imiliyaridi 40 z'amadolari mu ntango z'uku kwezi kwa gatanu. Iyo mfashanyo yazayiyongera kuzina imfashanyo Amerika imaze guha igihugu ca Ukraine. Mushikiranganje mushasha w'Ubufaransa jejwe imigenderanire Catherine Colonna mu rugendo yari mu Kiev ku mugwa mukuru wa Ukraine yavuze ko igihugu ciwe citeguye kongereza imfashanyo za gisirikare kuri Ukraine kugira hagarikwe ibitero by'Uburusiya. Bagiriza u Rwanda kuba rufata mu mugongo umuhari M23 mu gihe icuka kibi hagati y'ivyo bihugu bibiri bibanyi kirushiriza kwiyongera. Abari mu myiyerekano basavye ko ambasaderi w'u Rwanda yirukanwa mu vyivugo vyabo bavuga ko Kongo ari igihugu cabo ata santimetero n'imwe izoja ku gihugu c'u Rwanda. Kongo imaze imisi yagiriza u Rwanda ko rufasha umuhari M23 ugizwe hanini n'abakongomani bo mu bwoko bw'abatutsi, hari nyuma yo gutana mu mitwe kwabaye hagati y'uwo muhari n'igisirikare ca Kongo mu ndwi iheze mu ntara ya Kivu y'Uburaruko ihana urubibe n'u Rwanda. Ariko umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya yavuze ejo ku munsi wa mbere ko Kongo itugaye umuryango w'ibiganiro. Igisirikare cy'u Rwanda RDF mu nyuma caciye kivuga ko hari abasirikare bacu babiri banyurujwe bari mu bikorwa byo gukizura. Kikavuga ko bari mu minwe y'umuhari wiyemeje kubohoza u Rwanda FDLR ukorera mu buseruko bwa RDC. N'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuze ko ku munsi wa gatanu ko iyi mirwano yatumye hahunga abantu ibihumbi 72 ritako rigabisha ko bashobora kubangamirwa iyo bahungiye kandi n'amazu yabo ngo ashobora kuzosamburwa. Muri iki gihugu nyene ubwicanyi ntibusiga ubundi. Abaroberi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barisha abantu 16 bakomeretsa abandi ndwi hamwe bongera baturira n'imodokari mu gitero bagavye mu ijoro ryo ku munsi w'Imana mu buseruko bw'ico gihugu. Ishiramwe ritabara imbabare ku isi Croix Rouge yavuze cyo kuwa mbere kw'ico gitero cyatanguye ku mugoroba wo ku munsi w'Imana i Bulongo muri Kivu y'Uburaruko. Umukuru w'ugwaruka mu gace vyabereyemwo ariwe Andika Mihekto yaragirije umuhari ADF kuba ari wakoze ubwo bwicanyi. Ishiramwe Croix Rouge rivuga ko umwe muri abo bishwe yari umukozi waryo yishwe ariko aragerageza guhunga. Iki gitero kibaye ica kane gikozwe na ADF muri ako karere ka Bulongo kuva mu mwaka wa 2020. Tukiri muri Afrika kandi muri Senegal igipolisi carahagaritse abantu ba mbere bakekwa kugira uruhara mu icwa ry'abana b'inzoya 11 baheruka gupfira mu bitaro. Baturiwe n'umucanwa ahashirwa abana bavuka batageze mu gisagara ca Tivaouane mu buseruko bw'igihugu ku munsi wa gatatu. Perezida Macky Sall yaciye akura mu mabanga umushikiranganje wiwe w'amagara y'abantu Abdoulaye Diouf Sarr umunsi wakurikiye iryo bara. Sendika y'abakozi bakora mu gisata c'amagara y'abantu bayavuze ko batatu bafashwe ari umwakirizi muri ivyo bitaro, umuforoma hamwe n'uwurongoye igisata kijeje.
ni Umuvuduko TV kuri YouTube, niyo channel yacu. Ushobora kuza nawe ugakora subscribe kugira ngo